Njuti bene data ndabaramukije mw'izina rya Yesu muri kumwe na Pasteur Hireyo Ninahazwe kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Hari haheze igihe tutabandanya kuri ca kiganiro twatanguye, ikiganiro kivuga ngo umunara w'i Babeli ugeze kure. Tugeze ku gice c'indwi nk'uko bamwe muba muvyibuka. Twari tugeze ku ca gatandatu, ubu tugeze ku gice c'indwi, nico tugira turabe uno munsi. Ibiganiro nivyo kugira ngo mwese muhagarare neza muzi iyo turiko turava niyo turiko turaja. Imbere yuko ndabaramutsa, reka dusenga Imana. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye cyane kuri uyu munsi mwiza uduhaye, n'aka kanya keza uduhaye kugira ngo tuganire na bene data bamaze igihe bakurikirana iki kiganiro kandi bahora bakurikirana n'ibindi biganiro. Uhoraho Mana yanje, ndasabye ngo bahezagire. Mana, hari ibibazo bagiye bibaza batasobanukiwe, nsabye ngo muhemu wawe aherekeze aya majambo turiko turavuga kugira ngo batahure ico wowe wadutumye, ico ushatse ko uno munsi biga. Uhoraho Mana yo mw'ijuru, turi kuri iki kiganiro nyene havugwa abantu bazimiye kubera ko bahagararije Imana. None rero Mana, savye ngo uno munsi aba bantu bazimuruke batari bwabimenye, bagira inyota yo kumenya ubugombe bwawe. Urakoze nyagora ku ngoma, ndasabiye umwe wese ahari. Mana, hariho uvuga ati uyu yo ndamwumvirije, hari Imana ihora ifashe kanyumva mu masengesho yanje. Abandi nabo bakipfuza ivyifuzo n'ibitandukanye, ariko bipfuza kumenya byinshi mu bugombe bw'Imana, na cane cane ico mukwiye guharanira ni ukwifuza no kurondera ubwami bw'ijuru kurusha ibindi vyose muzobihabwa hanyuma. Ego hari ibitari nkenerwa, ariko ibikenewe vyose Imana izobiguha aho uri. Ntugire umutima uhagaze. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rero dusenze twizeye, amen. Ndaramukije rero mwese aho muri mu bice bitandukanye, cyane cyane mu Burundi n'aha mu Burayi turi. Twaramaze kubona yuko n'abantu bari mu bihugu bibanyi n'Uburundi bakurikirana cane ibi biganiro. Hariho n'abari mu yandi mahanga ya kure nabo babikurikirana, nabo kandi ndabasabira umugisha w'Imana ngo ubabeko. Ego none rero ico tugira tuganire n'aya majambo avuga ku umunara w'i Babeli kera, aho ugeze ubu, kuko wa kera barawubatse ariko ntibawuhejeje. Reka tugaruke muri Bibiliya mw'Itanguriro, niho tuza gusoma amajambo avuga kuri uwo munara. Ego umutwe w'amajambo uvuga ngo, biri mw'Itanguriro igice ca 11. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Imana iyoberanya indimi z'abantu. Abo mw'isi yose bari bafise ururimi rumwe, ni ukuvuga kumwe. Nuko bariko baragenda berekeye iburasirazuba, babona ikiyaya mu gihugu c'Ishinari, bagereraho. Baravugana bati, ingo tubumbe amatafari tuyaturire neza. Nuko bakoresha amatafari mu gishingo c'amabuye na kaburimbi mu gishingo c'ubudongo. Baravuga bati, ngo twiyubakire igisagara n'umunara uzushikire ijuru, kugira ngo twironkere izina rya rurangiranwa. Kugira ngo twironkere izina rya rurangiranwa, twoye gusabagira mw'isi yose. Maze Uhoraho
amanukanwa no kuraba ico gisagara n'uwo munara abana b'abantu bubatse. Uhoraho aravuga ati, raba n'ihanga rimwe, kandi basangiye ururimi rumwe. None iki nico batanguye gukora, erega nta kizobananira noneho kuco bazogabira gukora cose. Nuko tumanuke tuyoberanye ururimi rwabo, boye kumvikana mu kuvuga kwabo. Nuko Uhoraho abasabagiriza mw'isi yose, baca baheba kubaka ca gisagara. Nico catumye izina ryaco citwa Babeli, kuko ariho Uhoraho yayoberanije ururimi rwabo mw'isi yose, kandi ari Uhoraho yabasabagirije mw'isi. Iyi niyo nkuru rero nyankuru niyo yabaye. Abantu baravuze bati, nubwo tutavyumva mu majambo, bati hariho Imana, ariko twebwe tugomba twidugire, twibere barurangiranwa, twihe izina, nta rindi zina tugomba, reka twihe izina. Nivyo vyirirwa biraba kw'isi. Bego murabizi, twebwe abizera, twebwe abakijijwe, abakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, hari ikintu twiteze. Hari ikintu twiteze, kuko Yesu Kristo umwana w'Imana yaraje mw'isi. Aje mw'isi aratubwira ko agiye kwa Se mw'ijuru, ko agiye kudutegurira ikibanza, kandi ko azoza kutujana. Mu bindi bihe twarumvise yuko hazogera n'ibihe vy'imanza. Abakoze neza bamwizeye bazoja mw'ijuru, bazoja kubana nawe. Abakoze batamwizeye bazotsindwa n'urubanza. Ivyo turabizi. Nkuko mwagiye muvyumva, uno mwaka waranzwe n'ibimenyetso vyinshi. Umwaka w'ibihumbi 2024 waranzwe n'ibimenyetso vyinshi. Kandi ibitari bike vyarahanuwe, vyaravuzwe, ego, ko bizoboneka mu bihe vya nyuma. Ibihe bibura ukugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu. Ibi biranga tuguma tubibona. Twibuke ko amajambo makuru makuru avuga ivyo kugaruka canke ivy'umuhero w'isi n'ivyo kugaruka kwa Yesu ari mu bice vyinshi vya Bibiliya, cane cane mw'isezerano rishasha. Muri Timoteyo 2, igice ca 3, niho havuga ngo mumenye ko mu bihe vya nyuma hazoba ibi n'ibi n'ibi. Twarabisomeye ngaha, turabisoma muri Luka 21 na Matayo 24, mw'ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyatesalonika 4, ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyatesalonika rya 2, ku gice ca 2 na 6, aho hose twarahasomye. Ariko reka dusome muri aka kanya, tubanze dusome ivyanditse aha mu gice ca mw'ibaruwa rya Timoteyo rya 2, mw'ibaruwa Pawulo yandikiye Timoteyo, ibaruwa rya 2 Pawulo yandikiye Timoteyo. Tuza kuraba ku gice ca 2 ku karongo ka 3. Igice ca 3 aratubwira ngo ibizoba mu gihe c'iherezo. Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda. Abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera,
birarira bibona batukana batumvira abavyeyi ntashima abanegura ivy'Imana badakunda n'ababo bakanka kuzura barementanya canke batigarura inkazi badakunda ivyiza abaguranyi ibirandamuke abikakisha bakunda ibibahimbara kurusha Imana bafise ishusho ryo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako abameze batyo wame ubatera ibitugu. Ibirori vy'inkino zitiriwe umusozi wo mu Bugiriki witwa Olympe z'uno mwaka zabonetsemwo ukwigaragaza gukomeye kwa Satani n'ibikorwa vy'umwiza bitesha agaciro ijambo ry'Imana. Izo nkino zabereye i Paris mu gihugu c'Ubufaransa, aho vyagaragaye yuko abitwa ko buguruye izo nkino bakinye imikino yo gutuka abakristo mu kwerekana cane cane nko kwibuka kuja ku meza meranda, babizanyemwo abantu bamwe basambana canke bagendana n'abandi bagabo nkabo canke abagore nabo bakagendana n'abagore nkabo, kandi bari bambaye impuzu zitabakwiye zitababereye, eka vyabaye benshi nta n'uwo bideha karimwo agasuzuguro. Hariho mbere n'abavuze ati ariko iyo babigirira bahungu ba Muhammed bari kubereka ubudasa. Ego icatangaje rero muri ivyo vyose abakristo benshi barahagurutse barabinegura, washaka n'abasenyeri bamwe barahagurutse barabinegura, ariko umukuru w'idini nkuru nyene ntiyakuye ururimi mu kanwa canke sinzi utuntu yavuze dutoyi tutajanye n'ingena ivyo bintu vyari bimeze. Iyugururwa co kimwe n'iherezo ry'izo nkino zabonetsemwo ibintu bitukisha Imana nabibabwiye, ku buryo no ku rugero bitari bwigere biboneka, kubera abantu benshi bamaze kwimura Imana mu mitima yabo mu mitima ntibatahuye ivyariko biraba. Oya, ntibatahuye, ntibashoboye kubona ivyo ari vyo, ariko humura hariho abakristo babibonye. Turamaze kubona canke kumva abashira uburongozi canke abakuru b'ibihugu vyabo hejuru bakavyita Imana. Uyu mwaka rero vyaragaragaye, hari abantu twagiye twumva bashira imbere bavuga, eka mbere abayobozi babo bagereranywa n'Imana. Mumaze iminsi mwumva yuko hariho umugambi wo kugarwa amashengero. Hariho abakristo batari bake bazobiboneramwo amahano, ntibizobura ko haboneka ababihanirwamwo batumvirije ivyo bategetswe gukora, bizoba. Kandi mu majambo twigeze gusoma imbere yaha twarasomye neza yuko ngo hazogera igihe bakakurikirana abakristo canke abariko baramenyesha barashikiriza ubutumwa bwiza. Ibi
ibizoba bimaze kuba ku mashengero yo mu bihugu kanaka, ariko kandi n'aha kuri iyi mirongo turiko turavugirako bazohashika kugira ngo bazibagize ijambo ry'Imana, bazibagize ijambo ry'Imana ntirivugwe nk'uko ryari rikwiye kuvugwa. Ngira ngo mwese iyo nkuru mwarayumvise, hari icago cabaye mu gihugu c'Ubwongereza, umwana w'umusore yica abana bo muri ico gihugu. Inkurikizi z'ubwo bwicanyi zahitanye si abo bana batatu gusa, n'ubu zateye ziyongera kuko habaye imyigaragambyo, habaye yegereyegere idasanzwe, kandi bigaragara yuko abantu bafise amamuko ava mu yandi mahanga bagiye kugeramirwa, bashobora kugeramirwa, kuko n'ubu iyo migambwe ivuga yuko ariyo iburyo niko bayita, kenshi iyo miryango yiyamiriza abanyamahanga. Birashoboka rero yuko mbere no mu matora bamaze iminsi batsinda hatari hake, birashoboka rero yuko hashobora gufatwa ingingo zizotuma abantu bafise amamuko y'amahanga bamererwa nabi. Aha natwebwe turimwo, simvuze ngo biriko biraba uyu munsi, ariko mu Bwongereza harabonetse igisa n'ico, kandi umenga ntibiracureha neza. Mu bindi bizoranga igihe ca nyuma tumaze kumva ni ya nteguro y'urufaranga rumwe kw'isi yose. Murazi ko, musanzwe muzi ko hariho integuro yo kuzogira umwami umwe agaba isi yose, canke leta igaba isi yose. Nagira ndakwibarize wewe uriko urumviriza, iyo umukuru w'igihugu ahari uno munsi avuze ngo, ndabivuga mu Gifaransa, ngo la bête de l'événement est là, ngo igikoko c'uru rubanza canke c'urubanza twiteze kiriho, kiramaze kuboneka. Mwumva ari iki? Wewe utahura iki? Kuko ivyo yarabivuze, ngira ngo muramaze kuvyumva. None iyo umukuru avuze ico gikoko ni ikihe canke kivuye hehe? Ikimenyetso kiri hafi cane, kiri hafi cane. Hariho n'abagerageza kugiha izina, ariko kiri hafi cane nk'uko tubibona. Intambara yo muri Congo, imyiyerekano yo muri Kenya, no mu Uganda, muri Nigeria, no kwiyonkora kw'ibihugu bitatu vyo mu burengero bwa Afrika, kwiyongora ku muryango vyari bisanzemwo, vyagaragaye ko hariho izindi nkomezi ziriko zituma umutekano ugabanuka. Vyabonetse n'abari inyuma yavyo, muri ivyo bihugu nta mutekano uriho, kuko hari abicanyi bariko baragendagenda muri ivyo bihugu, kandi bagatana mu mitwe rimwe na rimwe n'abasirikare b'ivyo bihugu. Ariko kandi tukabona ukuntu kwa kwikunda kurenze ibihugu by'amahanga bigerageza kwinjira mu bihugu bikenye vya Afrika ariko bitunze, novuga
bitunze amabuye y'agaciro bakagomba kuvyihagira. Hari n'ikiganiro nigeze kumva umusirikare akomeye afise ikibanza gikomeye avuga yuko ivyo arivyo vyose kugira ngo bakingire ibihugu vyabo bategerezwa kuzoza muri Afrika kugira ngo bahacunge, bikenewe bakoreshe n'ibigwanisho. Turiko turavuga ko mu bihe vya nyuma hazoba leta igaba isi yose. Hari n'abo batozaho ariko bikagaragara yuko abahakorera boba bakoreshwa n'abo bazoba bagaba isi. Umwe mu bahinga bahambaye canke mu banyabwenge ba kino gihe amaze imyaka nka 40 avugangwa yitwa Jacques Attali, yaravuze ko mu minsi iza nganiyi hazoba intambara canke imyiyerekano inyuranye, abantu basonze, abantu bicane. Ivyo biriko biraba twitegereje ibihugu bitakifise amareta. Igihugu ca Somalia murabizi ko hari igice caciyongoyeko. Igihugu ca Sudani twumva bike, ariko naco nyene nta kuntu bihagaze. Igihugu ca Libiya naho nyene nta kuntu bihagaze, ariko kandi saho gusa hari uruhagarara. Turi mu bihe vya nyuma kuko havuzwe ko hazoba intambara, hazoba n'ivyago, hazoba ukwikunda. Ibihugu navuze ngo ibihugu biteye imbere biriko birondera uko vyogaruka gutwara mu bihugu vyacu canke kwashira ababakorera. Igituma niki? No kwikunda no gukunda amaronko, kuko vyavuzwe ko gukunda amaronko bizoba umurengera mu bihe vya nyuma. Twarumvise ngo hari ikiza gishasha kiriko kiravugwa, cari carahanuwe, caravuzwe kuko nicateba kizoza mu mwaka w'2025. Mw'ijambo ry'Imana ntibitangaje kumva ngo hazoba ibiza n'ingwara z'ivyaduka. Ivyo vyaravuzwe. Turiko turavuga ku bihe vya nyuma. Nababwiye umunara w'i Babeli ugeze kure. Reka dusubire twiyibutse dusome muri Matayo 24 ivyo Yesu wenyene yibwiriye intumwa ziwe. Ibimenyetso vyerekana uguhona kw'i Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu arasohoka ava mu rusengero akigenda abigishwa baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati, ntimubona ivyo vyose ndababwire ukuri, aha ntihazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera
bihereranye baramubaza bati tubwire ivyo bizoba ryari kandi ikimenyetso kizoba iki c'ukuza kwawe n'ic'umuhero w'isi. Yesu arabishura ati mwirinde ntihagire ubazimiza, mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mw'izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Muzokumva intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde ntimuhagarike imitima. Intambara muri Isirayeli, intambara muri Yemen, icuka muri Irane, intambara muri Siriya, intambara muri Ukraine no Burusiya. Muzokumva intambara, kandi ariko mwirinde ntimuhagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Niko yavuze. Ubu hari ibimenyetso byinshi tumaze kubona, kandi ntawuzi umunsi n'isaha, ariko ibi niko yavuze. Kuko ihanga rizotera irindi, n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi. Ariko ivyo byose ni itanguriro ryo kuramukwa. Niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica. Yego, bazobica, kandi muzokwankwa n'amahanga babahora izina ryanje. Niho benshi bazobatsitaza, bazoryarukana, bazokwankana, kandi hazogwaduka n'abigira bavugishwa n'Imana benshi, bazimize benshi, maze ubugarariji buzogwira, urukundo rwa benshi rutimbe. Ariko uwihangana agashitsa kw'iherezo niwe azokira. Muri kino gihe abantu baravuga ubukene ahantu henshi. Iyo abantu bo muri Afrika bariko bavuga ubukene, hari aho bibaza ngo ubukene buri muri Afrika gusa. Ubukene buri kw'isi yose, abantu batera bakena. Ego, kandi ni integuro ya Satani yo kugira ngo abantu bakene, kuko Satani izoza ikabahendesha turiya kugira ngo ibazimize. Numvise ngo Satani n'abafise amadeni canke bazoza bakubwire bati ihakane Yesu Kristo, ko atari umwana w'Imana, ko atari umukiza wawe, tuca tukurira kw'iryo deni, canke tuca tukorohereza ibintu nk'ivyo. Kandi hari benshi bazobigwamo, hari benshi bazobigwamo. Ndiko ndabivuga, hari benshi bazobigwamo. Ego, ntiwihakane Yesu, kuko naho ijambo rivuze ngo hahigwa abazokwihangana bagashitsa kw'iherezo. Aya majambo ari muri Matayo 24:13. Ego, mu majambo nashaka kubabwira, kandi kahise isubiramwo, yama isubiramwo vya bindi ngo l'histoire est un éternel recommencement. Hari umugenzi wanje yigeze gupfungwa, ntakiriho, aramererwa nabi. Amerewe nabi aca avuga aya majambo ati jewe naho bompa amazirantoke noyarya,
kugira ngo mve aha hantu. Rya jambo ryatubwiye ngo hahirwa abazokwihangana bakageza kw'iherezo. Mwihangane rero, ibihe bitera bigora, ariko ico nobabwira canke ico nobamenyesha nuko iyasezeranye irashitsa, kandi hariho ubutabazi buzoza buzanywe n'Imana. Muri Yesaya, reka twarabe Yesaya 35, Yesaya 35 akarongo ka 4 na 5, niho havuga ngo soma ngo mubwire abahagaritse imitima muti rema ntaco mutinya, raba Imana yanyu izozanana n'uguhora, niko kwitura kw'Imana izozibakize, niho impumyi zizohumuka n'ibipfamatwi bizozibuka. Mwari muzi ko ivyabaye muri kahise bisubira bikaba? Impumyi zarahumutse Yesu igihe yariho, kandi zizosubira zihumuke n'ikindi gihe. Kuko tuzogenda naho tutazosubira kubabara, naho tutazosubira kurira, oya, tuzobaho amahoro ku Mana. Nshuti zanje, nashaka ngo mwumve ko ibihe tugezemwo ni ibihe bikomeye. Baravuze ejo bundi ku vyerekeye ibi bintu vy'ibiza vy'ivyaduka vy'ingwara n'inyishu bariko barabitorera. Senga ubone inyishu yawe, senga ubone inyishu yawe. Bene data bamaze iminsi bariko umugwi wa bene data tuganira, bamaze iminsi bafise ikibazo c'ishengero basengeramwo, kuko bariko barabona bati amashengero azogera ahantu kumbure ntabe agishikirwa canke yugarwa yose. Ariko ico nokumenyesha wewe, ubwa mbere hanga amaso Uhoraho, kandi umenye ko agakiza ni ak'umuntu. Turi mw'ishengero turajana, tugaterurana, tugafashanya, tugasengeranira, ariko tuzoja imbere y'umwami umwe yishura ivyiwe. Ariko kandi ndiko ndakurarikira kwizera. Ndakuhamagaye wewe urakunda kumviza ibiganiro vyanje, kandi ntaco bikema, mugabo vyarakunaniye kwizera, vyarakunaniye kwatura. Si ivyo umuntu yikorera, oya, wewe biha Imana, ubwira Imana uti ndavyemeye, ngirira wowe uko ushaka, ndakwakiriye Mwami Yesu, umwami n'umukiza wanje kuva uyu munsi. Ndabitahura ntabitahura, jewe nkigiriye ingingo yo kuzogukurikira. Mfasha ushoboze. Ego, Imana izobigufasha, kandi ntuzomaramara, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abo bamwizeye ntabwo bazokwigera bamaramara. Murakoze, Yesu abahezagire. Kenshi muramaze kumva abantu bakora ibintu vy'amavideo babararika ngo nimukore uku, nimukore uku. Ikintu cose wakora kuri iyi video nico kugira ngo iki gikorwa gitere imbere. Iyi sinzi ushobora kugiterera, ushobora kugishigikira mu masengesho yawe, canke mu gukora igikorwa co kwizera. Ibikorwa vyo kwizera mukorera ku mbuga murabizi, sinzinda kubibahamagarira rero. Ndabakunda cane, ndabagumbiriye. Mwari kumwe na Pasiteri Hirere Nini Nahazwe. Ngiye ko ndamutsa kandi ntasha abo muri misiyoni ya Gishiha, baranungikiye intasho, nanje rero ndazibasubije. Ndabakumbuye kandi ndabakunda. Muhezagirwe mwese rero aho muri. Ego.